wa Musongati waje gukina ngaha anumbwi wa Green Eagles baranganije ibitsindo bibiri ku bindi kandi turabona yuko igice cya mbere mwakinye muratsinda hanyuma barabagombora bongera mu nyuma barabatsinda ikindi mbega kocha uru rukino mwarubonye gute ibyo bintu byose mwavyakiriye gute vyagiye biraba mu rukino kimwe novuga twinjiye mu rukino neza ariko tumaze gutsinda igori tumera nk'abarashije gatoyi niho twavuye twankese igori mu modusindwa n'irindi gori yavye amagori twagiye turatsindwa na magori arimo akantu ko kureva so icyo navuga muri deuxième mi-temps mu deuxième mi-temps twagerageje gukorija mbwa tugiye gukorija equipe ibe yamaze kugira bloc yo yari satisfait na D1 bisaba rero kugira ngo tubone des espaces to exploiter byasaba ko dukina autant de passes kurondera espace to exploiter entre les lignes deuxième mi-temps ku bwanje navuga ko yabaye nziza twakiremo beaucoup d'occasions mugabo ku bwanje sindi satisfait na resultat ibonetse on mérite gagner ego coach mugiye gukora iki rero muri match y'ubutaha match y'ubutaha tuye kwiprepara ntabwo tuzaja kuzibira ko naco zoba tufise tuzibirira hari tuzagera dukine match du plus offensif turondere turabingene dutsinda kuko kunganyiriza hariya nabo deja tugize 2-2 ngaha nubo tunganiza nabo hariya 0-0 twa turavamo hariya rero tuzoga tugiye gukina match du plus offensif musumbye twakinino musi murakoze